Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Imana yacu turagushimiye, turagwaye icubahiro kuri uno munsi, utwemereye kutubaho, turacashima izina ryawe kandi uduhaye n'umwanya mwiza wo kuganira ijambo ryawe Mana. Shimwa kuko uri kumwe natwe kandi iri jambo uriherekeza kugira ngo rigire icyo rikora mu mitima y'abaryumvise. Turabigushimiye kuko byose ubikora kugira ngo wiheshe icubahiro mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Yesu ashimwe bene data, nshuti z'umusaraba, ndabaramukije. Ni mu kiganiro Saveur Divine. Mahoro y'Imana bane namwe, umwanya mwiza wo kongera kuganira ijambo ry'Imana. Ni mwene So Kwizera Fabien, ndabahaye ikaze muri no misa aho turiko turasoma aya majambo dusanga muri kino gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, tuyaganira ko inyuma y'imisi ikurikira umunsi mukuru wa Pentecote. Uko twagiye turabibona tubisangira na bene data biciye mu ijambo ry'Imana, turabona iri sezerano rya Mpwemu Yera w'Imana intumwa zasezeraniwe. Twarabonye ingene bari hawe hari ku munsi mukuru wa Pentecote. Ubu turiko turabira hamwe dusangira ivyakurikiye inyuma yo guhabwa Mpwemu Yera. Imana ishimwe. Cyabonetse nuko ishengero rya kera, ishengero rya mbere, ishengero ry'Imana ryatanguye ryubakira ku bikorwa bikomeye Mpwemu Yera yakoresheje intumwa uko zatanguranye na Kristo Yesu umwana w'Imana. Imana ishimwe. Kandi iki gitabo ubandanije kugisoma ubona ibikorwa bitangaje Imana yakoze ikoresheje abantu bayo, ariko ibicishije muri Mpwemu Yera. Imana ishimwe. Uyu munsi wa gatanu nifuje ko dusangira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo n'ubundi cy'ibyakozwe n'intumwa igice 19, turasoma umurongo waho wa 11 tugeze kwa 12, tuce tunasoma umurongo wa 17. Ibyakozwe n'intumwa 19, dusome ku murongo wa 11 n'uwa 12, hanyuma ku murongo wa 17. Umutwe w'amajambo haravuga ngo ijambo ry'Imana rigira ubushobozi muri Efeso 11. Kandi Imana ikoresha amaboko ya Pawulo ibitangaza by'agaheta, byatuma bashira abagwaye ibitambara n'imyambazo bivuye ku mubiri wiwe, bagakira indwara zabo, impwemu zihumanye zikabavamwo. 17. Ibyo bimenyekana mu Bayuda no mu Bagiriki bose baba muri Efeso. Bose baterwa n'ubwoba, izina ry'umwami Yesu rishigwa hejuru. Imana ishimwe. Haleluya. Kuko nari maze kubivuga bene data, nimba turiho nuko Kristo Yesu yatsinze urupfu, kandi ku munsi ugira gatatu uyu Mpwemu Yera akamuzura mu bapfuye. Yesu ariho, natwe nico gituma turiho. Imana ishimwe. Kandi iri zina rya Kristo turacarivuga kuko dufise umufasha atuba hafi, aba muri twebwe. Uyo agendana natwe, aradusengera, araturemesha, kandi niwe atuba duhagarara tudatsinzwe imbere y'umwansi Satani. Imana ihabwe icubahiro. Aya majambo tumaze gusoma, tubona umukozi w'Imana Pawulo ari mu gisagara ca Efeso. Umutwe w'amajambo twabonye ngo
ijambo ry'Imana rigira ubushobozi muri icyo gisagara. Imana ishimwe. Igisagara cyari cyuzuyemwo abatizera benshi. Igisagara cya Efeso cyarangwamwo gusenga ibigirwamana, habamwo kuraguza, habamwo abacuzi, habamwo ubukonikoni bwinshi muri Efeso. Pawulo amenya yuko hariho abayuda n'abagiriki bari muri icyo gisagara. Ahaguruka agiye kuvuga ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Mu kuvuga iryo jambo ngo yinjira mu masinagogi ubwa mbere kugira ngo aronke ikibanza cyo kuvugiramwo ijambo ry'Imana rijanye n'ivy'ubwami bw'Imana. Imana ishimwe. Hanyuma Pawulo uko yigisha, tubonye ngo Imana ikoresha amaboko yiwe ibitangaza by'agahebuza. Imana ishimwe. Bituma abagwayi batashobora gushikaho Pawulo ari, bafata igitambara cyangwa ibitambara bakabikoza ku mubiri wa Pawulo bakabishira abagwayi indwara zabo zigakira. Imana ishimwe. Ngo abarimwo impwemu zihumanye, ibyo bitambara bibakoze ko bagakira. Imana ishimwe. Kubwa mpwemu yera w'Imana yari muri Pawulo. Imana ishimwe. Twasomye rero ngo ibi bitangaza by'agahebuza by'agaheta byakoreshejwe amaboko ya Pawulo muri Efeso bituma ijambo ry'Imana rigira ubushobozi muri icyo gisagara. Imana ishimwe. Nicyo gituma iyo mpwemu hari ibitangaza akoze, iyo mpwemu atumye abakozi b'Imana basengera abagwayi bagakira, ni ukugira ngo ijambo ry'Imana rigire ubushobozi muri icyo gisagara. Aho hantu abatizera bizere. Iyo mpwemu atanze gusenda abadayimoni, ni ukugira ngo abatizera bizere, ni ukugira ngo ijambo ry'Imana riherekezwe n'ubushobozi bwinshi, maze rikore ku mitima ya benshi bahindukirira Imana bihane. Ariko iki gihe tugezemwo, niyo mpwemu agize icyo akora kugira ngo abagwayi bakire, abari mu mpwemu mbi zibavemwo. Ibyo tubonesha amaso muri kino gihe nuko habaho kubyiyitirira abantu ba kino gihe, abakozi b'Imana ba kino gihe bakabyiyitirira, hakwita izina ry'Imana gakomeye, bo bakitwa abakomeye. Imana idufashe. Umurongo wa 17 twabonye ngo ibyo bikorwa byose by'agaheta n'agahebuza Imana yakoresheje Pawulo muri Efeso biciye mu bushobozi bwa mpwemu yera, ngo biramenyekana muri Efeso. Abagiriki bahaba barabimenya, abayuda bose barabimenya, abatari bwihane, abatari bwizere, bituma ngo bagira ubwoba bwinshi, kuko bari babonye ibidasanzwe, bari babonye ibinyuranye na za mana z'ibigirwamana byabo, bari babonye ibinyuranye, bari babonye bitandukanye n'ibyo abanyamareba, abakonikoni bakora muri Efeso, kuko ibyo bari babonye biciye muri Pawulo byaragatangaza n'agahebuza. Ibikorwa by'Imana ntibigereranywa n'ibikorwa bya Satani. Muribuka muri Egiputa aho Mose yafata inkoni igahinduka inzoka, abanyamareba bo kwa Farawo nabo babigenje uko, ariko Imana igenda ikoresha amaboko ya Mose kugeza aho abanyamareba muri Egiputa bavuga ngo mwami ibi turananiwe, tubonye yuko bivuye ku Mana. Hari ivyo Satani ashobora kwigana nk'ibitangaza, ariko hari ibindi abanyamareba, abakonikoni, abapfumu bo mu isi bavuga bati ibi bivuye ku Mana. Imana ihabwa icubahiro. Twabonye ngo hirya y'abagize ubwoba, Imana ishimwe, ngo izina ry'Umwami Yesu Kristo rishigwa hejuru muri Efeso. Haleluya. Mpwemu w'Imana yaje gukora ibikorwa bidasanzwe, abikoresheje ab'Imana yatoranije kugira ngo izina rya Yesu Kristo rishigwe hejuru. Haleluya. Mpwemu yera w'Imana akiza indwara kugira ngo Kristo Yesu ashigwe hejuru. Mpwemu yera
amugurura ibimuga. Mpwemu Yera atuma ibipfamatwi byumva, atuma ibiragi bivuga, kugira ngo izina rya Yesu rishigwe hejuru. Mana ishimwe. Mbega aho uherereye, mbega aho mperereye, iyo Mpwemu Yera w'Imana agize icyo akora, iyo akoresheje amaboko y'abatandukanye, izina rya Yesu rishigwa hejuru, canke n'abana b'abantu bishira hejuru. Mbega Yesu Kristo arahimbazwa, mbega Yesu Kristo ubutumwa bwiwe bw'ubwami burakomezwa kubw'ibitangaza Mpwemu Yera akoze, canke n'abana b'abantu bishira hejuru. Bene data bakundwa b'umwami bana, Mana itugiriye ubuntu, Mpwemu Yera akagira ibyo adukoresha, agakoresha amaboko yacu. Twemere ijambo ry'Imana rigira ubushobozi mu mitima y'abatararimenya. Twemere dushire izina rya Yesu Kristo hejuru kubw'ibitangaza Imana ikora muri Mpwemu Yera w'Imana. Imana ibaha umugisha. Ndabipfurije ko Mpwemu Yera akoresha amaboko yanyu ibikomeye, kugira ngo izina rya Kristo Yesu rikuzwe kandi rishigwe hejuru. Mugire ibihe byiza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.